HOSY ivyo akora n'ivyo NELLY NAT akora bihurirahe. Narajya NELLY NAT yobura umugabo mwiza muterinda. Yo mubura. Manu ugeri wa mwana hari ambari ruguru. Nibapfa gutwara amaduko nyene muhe projet mugire mariage urabo mwana katamuguha ntibapfa gusimbira zana umwana kuri uruzuba rero utagira amahera y'amata urazi we dépasse twebwe tugiye twe dusaba HOSY yavyaye mwana wa mbere uvyaye mwana wa mbere ni accident yegiti gikora mu maso rimwe ni gikora mu maso kabiri umugabo wari he uryo wa kabiri ari ego wa mbere ni accident n'uwa kabiri uri imodoka igumigira accident NELLY NAT ico tudahurizako afise ishavu rinini arihuta basi ishavu giwara riserura ariko HOSY afise ishavu mugara rigumya uwo rero niwe mubi akugirira inziga kari inuma ahubwo akagomba kwiyeza bijya bintu vyo kwihisha kwiyeza nivyo bibi NELLY NAT arabivuga ivyiwiwe HOSY nawe nyene numwiyorobetse uravyumva ashaka kwigira barambonera dumwana mwiza siko agashaka kwataka abandi ngo ntabagabo ariko bararonka NELLY NAT sha azobatungura naru arazi ko mokenzi yogize ijya mariage biki nibiki inyuma y'umwaka bamupropojeje batavuga ngo mariage biki ngo yarabeshwe yaragize ariko yaragize yarayabemeje yinumi hari kigano wigeze ubona akora ngo kunuku ivyo ntiyisiguye niyo mpamvu babwiye wisiguye bibayifuye HOSY nawe igiti gukora mu maso rimwe nibikora amaso kabiri afise abana babiri ninda zise umwana wa mbere ninda zise umwana wa kabiri. Ladies and gentlemen, boys and girls, not a beautiful day and a blessing. Nundi musi udasanzwe ayandi mateka dasanzwe kongera kandi kubana namwe ndabaye ikaze abantu bose mukora dukurikirana kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi kuri kamera zacu murabona yuko twagize ibakwe ryo guhura no mwigeme yitwa Gomez ku mazina yahawe n'abavyeyi. Nivyo? Yeah. Sivyo? Iri ku mazina wahawe n'abantu. Okay, ku mazina wahawe n'abavyeyi Mugisha Ange Christabella. Christabella ni tuza kuba turi kumwe mu kiganiro cacu uno munsi kuri Yaga Tech. Namahoro? Nawe. Umunsi wari kugenda gute? Umunsi wanje ukugenda gute? Neza mugabo. Sineza cyane. Ubona nyene meze neza cyane. Timbona umeze fresh guys. Ayo meze neza cyane sibande imbere kwere nga. Kubera iki hari iki habaye iki? We ntavyibona none. Habaye iki gabasha? Abantu muko murandamwe navyo mubona. Yo, Gomez umwe mu bantu bafite vibe nkunda cyane n'imperuka kera. Bella Gomez, oui. Nari imperuka kera ariko no mucavuga ati reka shuri kandi ndamurondere kugira ngo nshobore kuyaga kuvyerekeye urubuga rwacu rwa industry canke rw'imyidagaduro. Sivyo none? Ya 257. Mbega imyidagaduro uyibona gute? Hamwe mbona ni bon kiretse nyene abantu baza kugutoba kandi abantu batoba ntibabura andi hoho tuko twatera imbere tugeze ku ntambwe nziza abaririmbyi bacu abantu bose bariko barateza imbere industry big up sana muko murakora mubandaye mukora nubwo hatabura babononera umunsi canke babononera ibikorwa mubirengagize mukora icabazanye kandi iyo umuntu afise impano iyo umuntu azi ivyo arimwo ategerezwa gukora ataravye ngo naka découragement zama découragement zama kandi abazobavugira ntituzobura ego cyane ati rero uje kuvugira abaririmbyi abakina amafilme bose bo kira muntu wese akarakora kugira ngo ateze imbere igihugu ciwe simze ngo je ndumporte parole wabo no ariko iyo ikintu tubona ko ari kibi ni vyiza yuko tworeka kuvyigumizamo tukabiserura kubera ko kugira umuntu ave muhira mpare ku muririmbyi kugira umuntu ave muhira yamambe kugira umuntu aba ari muhira atori karamu yandike ave muhira aje muri studio ave canke ave muri muhira aje muri show canke ave muhira aje ku radio n'ibindi ni kubera ko aba ari ikintu yahaye umwanya ikintu akunda aka kazi kacu utagakunda ntabwo ugakora atari ikintu kiri mu maraso ugiye ngo nka business nta na kimwe ukora ca wiyumvira rero inguvu yataye umwanya yataye ucuharura ari nk'umuntu w'umurimi hamaze kuri imirimo ingana gute ibintu vyo biba vyamaze kwera
sivyo ugaca ufata rero ugaca ubwira nk'umurimye ngo ibintu warimye ngo bisa nabi cayumvira inguvu yataye. Neza na neza watubwiye ati uje kwankuraja bamwe mu bantu bariko barakora bakoresha inguvu zabo kugira ngo igihugu kigire kure, kandi turabona hari abaririmbyi bariko baraja hanze buriya amadege baja gukora. Na wandi bavuga ngo ntazokora indege akaba yayuriye urawe ninde yari idega baje twibutse Melanine si bavuga ngo nta ndege ngo arurira nabibona ku mapost none ko yayuriye byageze gute. Ego cyane turabigaruka ko ariko watubwiye ati hariho abantu batoba batobera abandi bajejwe gutoba no konona. Nje numva mfisiye amatsiko yo kumva abo bantu kuko ndazo ntujumunwa captain sorry kuba ndaguciriyemo sinzi ngo ryo bari shavu canke iki kwa ariko reka je ndabivuge kera mu biganiro vy'iwanje keshi barakudavuga ngo ndashwana ariko je sinashwana ngo ngere yaho ushobora kumara amaza umuntu akakora akazi kiwe akashamwe inguvu ziwe n'amahera yiwe umuziki udafise umutahe biragoye ko gicamo ni nko kuja kudandaza atamutahugira utira umutahe biba bigoye kugira ngo uzokunguke sivyo bisigura iki je nyimba ntakija ku marezo sociaux ngo nje kuvuga niko yamba mbona ati jewe ngiranje gushikiriza iki mbega nakaniyo nashikiriza ikintu kimwerekeye aza kwifata gute ariko umwanya nihaye jewe nkicara imyaka irenga 2 ntayiko ndakora ibiganiro hari ico byanyigishije kuvuga amajambo haruye no kugira limite yabutegeza kwinjira nabutegeza kwinjirira sindi ngaha sinicaye ngaha kugira ngo shire hasi impano z'abantu kugira nshire hasi industry y'u Burundi ahubwo nicaye ngaha jewe canke wowe wicaye ngaha kugira ngo tugire ico tugezeko hama umuziki tuteze imbere mugabo sinzoza kumara amazi umuririmbyi w'u Burundi hama ngo umuziki utera imbere sinzoza kukwinjiriza wewe mu gihe jewe nshaka yuko duce kuri naka tumutuke jewe ninjize nawe ndamwiciye kwera ko igihe twebwe tuzotuma baja hasi natwe ntituzofungura sivyo ntituzofungura none wowe umaze gufata umuririmbyi umutaye hasi hama wewe uzoca wunguka gute uzoja kumukoresha ikiganiro bazovuga ati uwo muntu mukuye hehe nta zina arandika wowe ni wo kuduza izina ryiwe nawe ni wo kwitabira ibikorwa vyawe ati unaka ndashaka kumuronda afise ikintu kizima ntaheza kuvuga none gasha wewe uri mu duharura Nelly Nat numwigeme je yarantanguriye kandi aranduta kandi ahari hose sizi kuba ndamushize mu kiganiro ariko tugiye kuraba kuvyo twagomba kuvuga bijana nawe sivyo urabitahura. Nelly Nat numwigeme yakoze cyane yaje muri industry jewe ntaranayijamo sivyo sikumwubahuka ariko aho akarawujana umuziki vya bindi yaharaniye vya bindi yagwaniye bivanye n'amajambo ava mu kanwa kiwe. Mama sister ibintu kurakora sivyo guta atari ivyo urashaka gufata umuziki ndundi ugakora live isa nabi vraiment irimwe amajambo acafuye hamwe n'umuririmbyi agira découragement akavuga ati none Nelly Nat azi ivyo tuko turakora azi ngene tuko turapambana ari mu bigeme bashaka gutahura ivyo twebwe tuko turakora agace yitora kandi urujamo nkarujya mama batakanye na HOSY ivyo akora nivyo Nelly Nat akora bihurirahe ego ashobora kuba ari defo sawa yamubonyeko ni banko yandika message nawe nk'umuntu avuga ati naka yanyandikiye ibi ati reka ndagikorereko muga guterana amajambo ya turakeneye ivyo bintu ariko umengo uri kuramuvugira HOSY umengo uri kura HOSY nta nubwo turabagenzi nta nubwo tuzinanye ariko twebwe sindi n'umufana wiwe urabitahura kwera nanje si umufana wanje ariko je mparaniye ivyo bakora cyane Nelly Nat arasarisha mani ikibazo c'abarundi ni ikihe murahemana
mwe mumwereka yuko kandi abantu bicaye iruhande yiwe bamwereka yuko ivyo urakora ati manu big up Instagram yawe kiraduga stati zawe ziko zirarabwa iki niki mani mwegere mwicara ati Nelly Nat ukurasarisha none we mugihe umaze kumanura umuziki w'u Burundi industry y'u Burundi uzosigara ukora iki ariko uri kuvukoresha agashavu kenshi uvuga yuko ariko aramanura umuziki w'u Burundi kandi tuzi yuko afite utuzina twinshi bamutaziriye Queen of the Bears mama wakora best kugira akorere industry y'u Burundi akora izo best kugira akorere industry y'u Burundi cyangwa kugira ateze imbere industry y'u Burundi tahura ibintu ni bibiri hariho best korora umuntu ari muri industry na best muduza none gasha ninaza imbere ya jena wewe turakoze best daje ndagututse mvuze amajambo adakwira imbere ya kamera siko tuzoba tuko turaduza industry y'u Burundi cyazovuga ati industry y'u Burundi nabatandero urabitahura ati nta mubosi numwe azoza kuraba wewe avuga ati ingube brand ambassador wiki kintu mu gihe bazi yuko umushwanyi ukoresha amajambo adakwiye urabitahura none ninde muntu nzoguhamaga ati ngo amamaza akabarekanye ninde azokitavuga ati yo abakobwa ujya mukobwa Bella Gomez na kapitene n'abatandero none ninde azoza mukabareka abatandero ndaguha example ninde azoza none Nelly Nat kuza imbere ya kamera agakora video camera mbere video ziba zicafuye bro raba ikigali je ndiko mparura kuvyo vyiwanje je wemaze kubona ama live sivyo raba live ya HOSY ingene yarisa wayibonye ingene yarisa raba Nelly Nat avuga yuko aratesa asane man Nelly Nat duharuye imyaka afise asa neza na Joy masinzi yo nzoba ngeze n'ingene nzobasa Egura sukigisuko gizimvye iki ariko ufise na phone nziza man ati mugakora video zifise karite zifise n'amajambo ugire limite mu kanwa none kumengo uri kuramwataka Nelly Nat cyane sindiko ndamwataka kuki uri kuragaragaza urushaka kugaragaza ama point faible yiwe ni kubera ngo vyungure iki turacari mu ikigano nikirahera hari ni kumwe natangura Nelly Nat ya ariho abo yabereye inspiration yo kuja muri ibi bintu avuga ati naka yaritahuye naka yaragize ibi nibi sivyo jewe mparure nka Nelly Nat yarakoze cyane mugaho bigeze saho gushira umuziki ndundi asigo hamaje tunuma ngo ko yanga ari muri legend oya nanaka koze ikintu namubwiye ati man ikintu wakoze wapi isigura iki Nelly Nat warakoze vraiment nta numwe ataza amateka yawe harabo wafashije none masterland yageze hajya kubera ndi si kubera ba Nelly Nat ni yari muri ntuze iyo ari impanuro zishi yamuhaye hari ivyo yafashije umuziki ariko ubunye ukuna karawufasha akarawukorora akatuma abarinzi bagira découragement nyinshi akavuga ati yo mana sinkorera akakantu Nelly Nat akabona ati uko karagasanga kakantu niko kari kumuduza kakantu niko kari kuduza industry y'u Burundi ni ubunye Nelly Nat basigatora amajambo yiwe y'ibintu avuga akaba TikTok ni bon ariko nta majambo meza barimo abantu dukunda ibintu bibi mu bisando dukaze ya challenge tuko turitwengera ubu bamugize nk'umukomedie iki ariko Bella Gomez tukiri ngaho nyene mbega ni we warukene kumubona gute Nelly Nat ko uramuzi kuva kera wakuze umubona yarafashije byinshi kugira ngo ubone industry ingene igenda ego warukene kumubona gute Nelly Nat nangene kumubona aja live atabitutse akarashiramwo man nyimba ari impanuro atanga umuntu ashaka kuguha impanuro atagututse kandi ugasaga ikintu wakoze ni kibi ariko impanuro yuko aguhindura uzurabe n'umuvyeyi iyo agututse sivyo sigwa ngo ucuye bakijya kintu ariko yakwicaritse ukavuga ati umwanya we yampaye kweje akandika iyi message canka akambwira amajambo reka mpinduke none wowe niyo wamutuka bizogenda gute tubitahura basi bisigura iki Nelly Nat ikora live zitomoye zifise karite video ifise karite sivyo hama ongera urabe n'amajambo uvuga
ati bega banaka industry izo vyakira gute ikija he ndiko ndayiduza cyane ndiko ndayikorora. Okay, mama of base ikora base nzima simaka ngukore base yo gutukana. Base yo gutukana igira kuduza ariko afise byinshi yica. Rero nko muri regions wacu singomba aho wahereye ngucu ushika hiyo no hajya wahereye ni fresh habandanya hagugira ibindi wongeramo atabitutsi. Harabonese ikibazo mu minsi iheze ca NELLY NAT na HOSY IRAKOZE baratakana ku mbuga ngurukana bumenyi. Wewe wavyakiye gute ku ruhande rwiwawe? Je mu bisanzwe nkuko nabivuze NELLY NAT ego baratakanye ariko HOSY nawe sumweranda kandi kugira ngo arinda akora video live ya mbere ya kabiri ya gatatu akaza kumwishura ni kubera ko azi ivyo nawe arondera. Ego tutabeshanye hajya ububona yuko HOSY wowe ari umweranda ivyamuvuga ko atari ivyo. Hama duharuye imyaka ya HOSY ni ya NELLY NAT ntahitani umwaka umwe 2 3 4 iyo uvuga ati jewe nukuri jewe HOSY nukuri jewe NELLY NAT anduta imyaka irenga 7 aho uvuga ati abantu ntibari mu rungano rumwe. Wowe ugifise imyaka 5 ntihakera n'umwana afise imyaka 8 bisigura iki? Je mbabona yuko kweri ku myaka afise NELLY NAT ari mwiza ataca twaye kandi ikindi naco HOSY amajambo bamuvuze ko amwamwe niyo hama gusa ikindi naco nkunda kuvuga hari amajambo yaje ngo NELLY NAT ibintu vy'inda vy'ibiki man je naravyaye go Imana ndanashimira n'Imana umwana wanje ni muzima arahari ndamubona. Imagine je nta kuri kwa NELLY NAT afise ko yatwaye inda ariko ivyo bintu wumvise bamuvuze ko vyari biki ko yoba baravuze ko ibintu vyerekeye inda ibiki nibiki canke imyaka afise narajya NELLY NAT yobura umugabo mwiza mutera inda yo mubura man ugeri wa mwana hari ambari ruguru nibapfa gutwara amaduko nyene muhe projet mugire mariage urabo mwana katamuguha ntibapfa gusimbira zana umwana kuri uruzuba rero utagira amahera y'amata urazi we dépasse twebwe tugiye twe dusabana NELLY NAT acazana mwenena kuko atabwenga afise yarize man vyara ku rugero uvyara umwana uvuga ati ndafise ivyo ndamureresha pane vyandi bimwe bakudadubwira ngo umwana azoregwa n'igihugu ahubwo umwana aregwa na wewe hamiki igihugu naco kikagufasha Imana kandi Imana nayifasha uwifashije. Nyimba HOSY yavyaye umwana wa mbere sinovuga naje ndanki ijambo gitwi gitwarire canke ikinyendaro uravyumva kubera ko uko twebwe tuvyara twe twavyariye muhira niko n'umugore ariko umugabo avyara igise duteraho nicatera rije jambo ndajyana ni nayo mpamvu atamukoga mugenza je no kwiga ndaribwira kataho nigeze ndaribwira kubera umwana n'umugisha kandi umwana kumwitwa ngo nigitwarire n'umumarayika ntaco yakugize yavuze kujya wavuze cyo kujya nawe wavyaye abi wawe biratahuritse reka dutahure yuko HOSY ayo majambo bamuvuze ko ibikini biki atari ivyo. Uvyaye umwana wa mbere ni accident yegitigi ikora mu maso rimwe ni gukora mu maso kabiri umugabo wari he uryo wa kabiri ari ego wa mbere ni accident n'uwa kabiri uri imodoka igumigira accident ariko umengo urikura mukarira HOSY IRAKOZE wagobye kwerekana yuko ego je nabivuze NELLY NAT ico tudahurizako afise ishavu rinini arihuta basi ishavu giwara riserura ariko HOSY afise ishavu mugara rigumya uwo rero niwe mubi akugira inziga kari inyuma ahubwo akagomba kwiyeza bijya bintu vyo kwihisha kwiyeza nivyo bibi erekana nawe ushavugiye kubera ko muri ubuzima umaze kuba muri industry nta vie privée ihari wowe uri umustar bisigura iki kiyo cajana uri cirore c'abandi umunaza bicirore ciwawe hari hubuzima uhisha mwereka ubuzima bw'iwawe mwereka uwuri NELLY NAT egano ariko baramutera ivyatsi ego wowe ni kubera ko sumu hypocrite ababwiriraho nyene ahantu hariko haragenda neza ahantu hariko haragenda nabi wowe nuko gusaba icisha muri live akwiriye kugira ane kwegera inbox bakabiyaga ama wakabanda akazi kiwe ni bon tugaruke rero ku muntu w'umwiyorobetsi umuhypocrite gute wewe kubera iki n'urugana NELLY NAT mame ntuze HOSY n'umweranda wewe
ariko tubona umengo numweranda tumubona kuri hari umuntu abaho sorry hari umuntu abaho atakosa afise ata muntu bashaburaniye kweki utarigera wumva nunze hozi aravuze ibi nibi nta muntu numwe ari muzima nta muntu numwe ari umweranda NELLY NAT arabivuga ivyiwiwe hozi nawe nyene numwiyorobetse uravyumva ashaka kwigira barambonera ndumwana mwiza siko agashaka kwataka abandi ngo nta bagabo ariko bararonka NELLY NAT sha azobatungura nari warazi ko Mokenzi yogize ijya mariage biki nibiki inyuma y'umwaka bamupropojeje batavuga ngo mariage biki ngo yarabeshwe yaragize ariko yaragize yarayabemeje yinumi hari kigano wigeze ubona akora ngo kunuku ivyo ntiyisiguye niyo mpamvu babwiye wisiguye bibayifuye hozi nawe igiti gukora mu maso rimwe nibikora amaso kabiri afise abana babiri ninda zise umwana wa mbere ninda zise umwana wa kabiri cewe sinzi abamuzi abazi umugabo wiwe nibatubwire muri commentaire basi sivyo babivuge muri commentaire jewe nta wenzi perako na warerekana nari kubeka ndeka kunciramwo kweka tarongogwa nk'abandi mariage iri hehe ego je naravyaye wa mbere naravyaye wa mbere kuri atsida ndamutahuraho amu kabiri acari muto afise imyaka ingana umukobwa mutaba afise imyaka ingana turamubona kuri Silent Vibes TV asa neza aracari muto ntarasaza ndagwe example nese skafise imyaka ingana ku myaka twebwe abavyeyi biwe akeshi duharura imyaka nese sky no muri regent nanyene yarakoze abatayibara amaso hiwe arashaje umengana umubebe umuravye gusa yababwiye ati mbwira imyaka yiwanje uwo mubwiye ati afise 16 ans uwo ni Nice Sky tuharurige yakoreye n'ubu ubona ya akuze mani nturabe uko umuntu asa nuko angana canke nuko ameze ngo ni muto ingongwa okay NELLY NAT ni wasa nabi NELLY NAT mu bakobwa badasa nabarimo ariko baramuhora ego baratubwira muri commentaire mwege mubona NELLY NAT reka batubwiye muri commentaire hozi mu muharura mu myaka ingahe afise imyaka ingahe ubona ashaje NELLY NAT afise imyaka ingahe ubona ashaje na hozi ni mumwe mu bandi arashaje mu bandi nabitahure hariho generation ziko ziraza shawuzi kazi none hozi na Nice Sky nindakuze si hozi none Nice Sky afise ingahe ko nanje ndamufata mukuru wanje afise imyaka ingahe tahura neza nimuse kuza muravuga ngo NELLY NAT arashaje naho arashaje nimugire mariage tuzibone tubambare zerazigira ngo ndimanza bibaza bizo maza shatu tubambarire cambu ca sibizi tuzoreka kubegwa ariko tuzobambarira tu ego cyane reka ndakubwira ati wakoze cyane kubara natwe nshimira no kubara dukurikirana nshimira na cameraman wanje hano ibintu biriko bigenda neza cyane ndiko ndakubona neza cyane muri image nziza cyane shaba ariko rakubona uratwika nagize ngo ndari makanza ndakura ndarayivyuriye merci kubwa gatima keza nuhoraho avuga ati umwana wanje heza giko merci beaucoup ciao ciao sema hala